muri equipe ya Atalanta Bergamo n'ubundi karigenza neza amahigwe asa nkaho amwerekeza gutokana Ballon d'Or ku mugani wa Afrika nivo ya Atalanta ya Bergamo bafashemo n'umusore wabo Ademola Lookman bwana bahizi urabona kuri we ko ashobora kuba yogaragara mu bakinyi bashaka gutokana Ballon cyangwa se nivo yiwe muri make wayakire gute ku mugoro ku munsi w'ejo cyangwa se uravye ivyo ariko arafasha equipe ya Atalanta Bergamo novuga ngo ku kintu cha Ademola Lookman nta namajambo menshi nza kuri Rwanda nabivuga ko novuga ngo ntabwo Atalanta ya Gasperini yarushije umupira Napoli Antonio Conte ahubwo hari ukundi kuntu nari niteze Atalanta 11 mu kibuga hari ukuntu nari nzi ko baza gukina canke nari nasa n'uvyumva nko muri jeu kurusha uko baki kuko bageze ku rugero equipe ya Antonio Conte iridinga urukino rutarimwe amakosa igira possession iyo tuvuze possession ni cyagiye gwererekanya umupira novuga ngo uburi ku rwego go hejuru igera ku rwego go gutera amapasi majana 78 kindi kintu kidasanzwe muri championnat novuga ngo y'abataliyani Napoli yageze ku rwego ikuramwo novuga ngo ikuramwo umusore azwi ku izina rya Birigirumur ku minota 62 ikuramwo Romelu Lukaku ku minota 76 ikuramwo Kivishko Varashkelia nayo yakoze amakosa ku minota 71 ikuramwo Politano ndavuga nti match mbonye ntataniye yayishize ko haheze kanya gato ku minota 76 bakuramwo Oliveira ku nimero 3 kipe yarayihwanije ndavuga nti none Atalanta ibintu bishobora kugenda nkuko unye equipe ikarushwa possession n'abakinyi novuga ngo batari mu kibuga Conte wewe ni yifuza icitwa exploit individuel we yari yifuza umusaruro direct abasore bagiye bamuterera ibaro bazungurutsa Atalanta bagiriki muko ikintu yari yifuza byari bitsinda ari na mpamvu novuga ngo yafashe ari ama decision yo gukuramwe bari yabakinyi yari yifuza abasore novuga ngo banyotewe kumukonvenka bazi ku rukino rumwe rwa Atalanta mugo umusore twa Ademola Lookman kuva kwa Atalanta Bergamo nemera ko Ariwe yatumye witwa Antonio Conte ahindura ibyo byose Dokatarayere yamukatiye pasi nziza cyane ku munota w'10 Ademola Lookman nta kindi yakoze cyo kubwira abasore ba Antonio Conte ati mwige Alex Millet je ndamufata nk'umwe abanyezamu bakomeye mu gihugu c'Ubutaliyani uravye imyaka yamaze umunyezamu yatwaranye igikombe na Napoli agirwa amahirwe yo kongera kuhaguma kubganje mu Butaliyano ndafata nk'umwe mu banyezamu beza uno munsi bahari muga ku minota 10 baragukontroye haheze iminota 21 Dokatarayere nyene aburufunguruza yongera tanga pass decisive même joueur ku pass même joueur ku bitsinda Ademola Lookman arabatsinda hari hasigaye yuko novuga ngo babakinyi baja mu kibuga berekana ku ruhande rwa Napoli berekana ku rwego baje katari gugwa abambere bari bariko kandi match yabananiye umusore uriya musore azwi ku izina rya Matteo Retegui hawe pass na Bellanova atsinda igitsindo ciza cyane ku 92 muri ita additionnel birangira ari bitatu Gasperini baravuga ngo ufise equipe hariko equipe yawe emera ko nimba Mallorca yaragiye kuri Eto nimba Barcelona yaragiye kuri Eto nimba Arsenal yaragiye kuri Thierry Henry nimba Messi yaratoye Barcelona Cristiano Gutwara Real Madrid Manchester United yaragiye kuri Cristiano Ronaldo mwemere ko Atalanta ya Gasperini umunsi urufunguruza ari Ademola Lookman umunya Nigeria Bwana Patrick imbere ko Edi aza kuba tubwira nivo canke se urwego rwa Serugirasi muri equipe ya Borussia Dortmund Ademola Lookman ubwo ari karahekamwe equipe ya Atalanta Bergamo inyuma yuko gashimwe mu mwaka weze katwawe na Victor Osimhen ko umunyafrika yabaye mwiza turabona n'ubundi umunyanigeria ashobora kukiyongera akagatwara ko ashime ka Ballon d'Or ku mugabane wa Afrika kuno mwaka kwa ndavuga Ademola Lookman ni muri kino gihe ubwerageje kuraba burya ntitunafatire kubera biri kubiraba muri zino nkino zino sezo bivanye nuko sezo nkino zikonta kuri kano gashimwe batanga ka Ballon d'Or muri Afrika.
ariko no mu makwezi naho parikuru yagize ntabwo yarimbi atwaye igikombe ca nico rero ngiye kukubwira no kuvuga ni Ademola Lookman umurabiye ibiharuro vyiwe muri sezo irangiye yasa naho ariwe mushinge canke ariwe gihagararo kiboneka ku ruhande rwa Atalanta Bergamo nivyo Serugirasi yaritwaye neza muri ekipe ya Stuttgart ariko mugabo buryo uravye uko yatsinda ibitsindo nuko yabitegura ku ruhande rwe bigiranye nuko Lookman wenyene yabitegura udafatiye ku statistique gusa ahubwo winjiye kuri match bagi barerekana Ademola Lookman muri je na cyane participation muri je Ademola Lookman no mukinyi aca ku ruhande akadugana imipira ukabona arinjiye amanje gucenga ikorotsi zibiri zitatu atsinze igitsindo ariko uravye ku rundi ruhande kwa Serugirasi ni wa mukinyi nawe icya ashoboye n'umukinyi ari decisive ico nico kintu ca mbere ivyo twabuze muri kane yakinye yerekanye football kabisura uravye uvuga uti football sinziza ni Ademola Lookman rero mbere na mbere n'ikintu ca mbere kimuhana amahigwe ni kuba yarabaye mu buri 30 ba mbere bahiganirwa agashimwe ka Ballon d'Or kwisi ibi byonyene ni ikintu kimeze nka proof kikwereka ko ku mugabane wa Buraya Ademola Lookman ariwe mukinyi w'umunyafrika dufise yo yitwaye neza muri sezo irangiye hano ku mugabane wa Afrika naho indani naho tushe twinjira tuvuye gute mbega uno mugabo Serugirasi ko yakinye igikombe ca kane yageze kuki canke yitwaye gute mu nkino bakinye n'igihugu ciwe ca Guinea Ademola Lookman nawe yitwaye gute ni wa mukinyi ugiye kura muri Nigeria nivyo ntibashoye gutwara igikombe ariko uravye ibiharuro yerekanye mu kibuga ndetse nuko yitwara ko yagora defense ni wa mukinyi akanya nakanya wabona yuko afise ikintu ariko arubaka ibitandukanye nande na Serugirasi ku ruhande rwanje ndatanga amahirwe kuri Ademola Lookman Edi imbere yuko tunumva ngo tuza kuca tunambuka turaba nkino zabaye muri rusange mu Butaliyano muri Dortmund no musi Serugirasi imbere yuko yunze na equipe ya Dortmund nawe ari mu bakinyi tuvuga ngo bari kuri scene européenne b'abanyafrika bari kubarigenza neza ko no ku muzo wa gatandatu yatsinze igitsino c'intsinzi kuri equipe ya Borussia Dortmund batsinda equipe ya RB Leipzig Serugirasi atubwiye nuvuga ngo Patrick atubwiye nivo canke se ugwego yatweretse mu kwezi ndavuga Ademola Lookman ndetse n'ugwego no musi ariko ugwego yatweretse mu kwezi ari muri equipe ya Stuttgart Serugirasi n'ugwego ariko atwereka no musi kubgawe Serugirasi na Ademola Lookman usa nk'ubikombina turabona ko Ademola Lookman yoza imbere ya Serugirasi canke Serugirasi yoza imbere ya Ademola Lookman yasuvuze ubushimwe baba buri individuel mu Ballon d'Or umukinyi wese mwiza nahabwa Ballon d'Or ahubwo umukinyi ahabwa Ballon d'Or umukinyi mwiza mu beza sivyo no munsi nimba tuvuze tuti abakinyi b'abanyafrika bari kuba beza Serugirasi arimo sivyo cyo kimwe na Bertrand Traoré muri equipe ya Ajax Amsterdam ndabire ibiharo bafise muri equipe ya Ajax Amsterdam umukinyi w'umunyafrika nyine amazina ahagaze neza ba Victor Boniface muri equipe ya Bayer Leverkusen nabandi bakina mvango nabo nyine bagize iki bameze neza ba Brahim Diaz muri equipe ya Madrid no kubo yafashwe n'imvune yari umukinyi mwiza muri amprasa kwa Madrid bisobanura ko tuvuze guhabwa Ballon d'Or n'umukinyi umwe ahabwa Ballon d'Or mwiza mu beza cyane rero Serugirasi ari kuri podium y'abakinyi batatu ku mugabane wa Afrika beza abanyafrika bahari ku mugabane wa Buraya kuko tushaka tunareke no vuga ngo ino saison Serugirasi bujya ari kumwe na VFR Surugade sivyo umwakwezi yagize uruhare mu bitsindo 33 mu nkino 30 mu bitsindo 33 mu nkino zingahe mu nkino 30 no kuvuga ko match 28 yakine equipe ya Surugade muri Bundesliga umwakwezi yagize ibitsindo 28 nyene sivyo match zibira kinye muri DFB Pokal ko nta Champions League akora kina yatsinze ibitsindo 2 match zibiri nyene uno maka muri equipe ya Borussia Dortmund ni bitsindo 8 assist zibiri mu nkino 11 maze gukina equipe yande ya Borussia Dortmund bisobanura ko nk'umusatirizi mu kinyatsinda no mukinyi mwiza cyane gose sivyo cyane pe ariko tuvuze umukinyi mwiza mu beza ibi biharuro biri très visible uwo bitwa Serugirasi afise muri equipe ya Borussia Dortmund gendura muri equipe yande ya Atalanta Bergamo bro igikombe cha Europa League batahukanye bitatu byande bya Lookman nyene ivyo rero biranahagije kuri kuko nivyo biharo vyiza arabifise Mugabo no musi yabaye impliqué plus de 80% mu gikombe cabure abataha meme na kane ikindi naco
ari parmi les 30 nominés za Ballon de France football nimba umugabane wa Afrika ushaka kwiyambika impuzu yikwije nibahe Ballon d'Or Ademola Lookman sinibaza ko hari umusore man ngira si kujya vuye mu Faransa muri Ligue d'Etat kandi ivyo biranasanzwe siko ubaza umusore yavuye gutega imfuku kwa Charlton Athletic akaba ari gukina Ligue des Champions iyi ni Charlton yacimwe ba Jogomets bari muri Liverpool ndibuka ko barukumani bari mu bakinye muri Cape Town na c'était en 2014-2015 bakinye na Derby Country bakinye na Derby Country ya Jama McClarkin yo Derby Country yarimwo ba Best yarimwo ba Justin Derby Country nyuma rifise bagutununso nuriya mutipa kina mu barabo ni Charlton Athletic uyu musore batamuha agaciro na cyane nzo kubona ko muri sezo zibiri bugiye batsinda ibitsindo 12 gusa uyu munsi Charlton Athletic basa n'abakoroka bari mu kabanza ca 11 hariya mu cicaro ca gatatu rero aca kwa Everton twabonye umwana afise talent atoshobora kuronka umwanya muri Everton ya Kiriyagi ava kwa Everton akaja kwa Fulham twabonye umukinyi ateye ubwoba none kwa Leicester hari ukuntu yaje confirma kukuri kuko igitsindo Leicester yatsinze kimwe Liverpool cyari igitsindo cyane cha Ademola Lookman uyu munsi Atalanta ari mu mwonga asenyamwo wenyene ari ku musozi ahagarara hejuru ku musozi agakobereza akavuga rikijana arasenya kavoma na mahigwe kuri Diana bivuze neza ati Europa League ubu munsi bari muri Champions League kane bageze muri finale abatwaye finale ni ikigihugu cyatwaye finale ya kane Cote d'Ivoire nta mukinyi n'umwe ari mwigiye equipe aruta Ademola Lookman canke yatanze umusaruro kurusha wa Ademola Lookman nka leadership bo murusha n'ibindi kuko twarabonye nka Max Glade leadership iri ya kane ariko nabaseko Fofana nabo inde Seko Fofana mukirukijaye ngo na leadership ba makanza byari ahubwo ruri yarungu gwiserije uri leadership oyiro imbere ya Seko Fofana ariko nako navuga ngo munaravye umusaruro 12 match muri Serie A afite ibitsindo 5 passes décisives kuvuga ngo 12 match 12 contribution yaratsutswe afite ibitsindo nuko ni bana basoro babiri ku mugana biragoye turacha ku muntu nge nibaza ko champion y'u Rwanda ndetse tuzuga ko ku munsi w'itonora n'abakinyi bitandatu n'abakinyi b'abarundi ko bariganza mu gihugu cy'u Rwanda nabonye ba Bedi bareko barabitsinda ku munsi ugena ba Student Narcisse ariko zobagarako ku munsi w'ejo tunabaganira ko vyiyaguye meilleur gardien wa Primus League 2023 patient ndi kuriyo haroshwa zimwe tuzoga ko ku munsi w'ejo turabagarako ko bose tubaganire ko ejo turabira